n'umuhungu ameze gute afise ingeso za gute naho yoba afise inoti zingana gute ashobora kudraga udashobora kumwemerera. Ça dépend. Nayo afise inoti zingana gute aje kudraga bivanye n'ingeso ziye udashobora kumwemerera n'izihe ngeso? Umuhungu ashurashura. Kihe kintu cyotuma wewe urira mu rukundo? Nigihe no mubona bari mu bindi n'undi mukobwa. Yego. Donc yanciye inyuma. Umutima wawe umuhe wose ukungana umenye kwa gukunda umurinde kubabara kunda ugukunda yo. Hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muriko muradukurikirana muri kano kanya. Ni Mr Captain Dollar Capital, the voice killer kuri Buja Hit TV. Buda, yes. Icyongereza nikiryoshe nk'ikirundi canke igiswahili. Yes, mukamenge mukanyosha kari house no mu buyenzi wanakwambia mapema sana. Tugiye mu gihosha, tugiye mu ngagara, tugiye mu kinindo bakubwira ati neza. Yes, uyu munsi Mr Captain Dollar Capital nkuko namana babwiye ati imani habwa icyubahiro kuko niyitigeri nanigwa abandi bobo baratubesha nukwiyemera tu. Mbe warubizi eka mu 1874 niyo hashowe kuvumbugwa imwe mu matelefone ya mbere yatanguye gukogwa hano kwisi ariyo Nokia. Yes, nayo si yindi ni Nokia. Wumvise kajya gasoneli gahora kavuga dun 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 dun, kajya gakozwe n'umutama yitwa John Alfred. Mr Captain Dollar Capital, the voice killer, niwe ashowe kuguha iyo message, iyo information. Uwo muvye nawe yaramaze gufa, yaramaze kudedinga kuva kera guys. Uyu munsi nkuko muriko murabibona iruhande yiwanje hajya hariho guitar. Bisiguriki uyu munsi ni show guys. Mu kiganiro cyacu TikTok question nashowe kwakira umwe mu bigeme bafite tala, umwe mu bigeme bari amazing hano mu gisagara cyacu cya Bujumbura. Sinkunda kuvuga umuntu mwizina, araza kwivuga wenyene mwizina. Nambaye naberewe guys nkuko mumbona. Yes, ni African boy nibindi bintu byinshi nambiswe na Kmart shop. Ni shop iri mu bwiza. 8e avenue numero 73. Niwo mutipe yambika abajene bagezweho bo mu gisagara, niwo mutipe yambika abaririmbyi hano mu gisagara cyacu cya Bujumbura. Guys, gumana nanje uyu munsi kugira ushobore kuryoherwa na show. Let's go guys. Yes, Alicia karibu. Karibu. Hey. Karibu sana kwenye show. Okay. Wow. Guys, nkuko mubibona uyu munsi ni amazing day. Nashowe kwakira umwe mu bigeme bafite talent, umwe mu bigeme nashowe gutumira. Murambona video ziwe kuri Facebook. Ndavuga ati reka ndamurondere ndamuzani kuri Buja Hit TV. Nyuma ya kamera ni CK Professional, ni watuma image ziza zaka nkuko muzibona. Bite? Ni sawa. C'est bien. Ego ni sawa. Uraberewe. Merci. Yatari. Merci. Ku muntu rubwa mbere akubonye, you know, ku muntu atakuzi ushobora kumubwira ukipresenta ku muntu atakuzi premièrement. Je nitwara Kazanje Alicia. Nkaba nsanzwe ndi umunyeshure, nkaba niga muri Université de Lac Tanganyika. Nkaba ndi umuririmbyi. Premièrement ndifuza ko manza ukandamukiriza abakunzi ba Buja Hit TV kuko ndabakunda cyane guys, ndabakunda cyane gose. Commentaires zanyu ziranyubaka. Ndifuza yuko Alicia yo baramutsa nawe nyene. Ndabaramukije mwese abariko baradukurikirana. Umunsi wagenze gute uyu munsi? Wagenze neza vraiment. Meze neza vraiment. Cyane. Iyo uvyuse kenshi mu gatondo nibihe bintu premièrement ukunda gukora iyo utari muri mood bikugarukana muri mood uyo munsi? Icambere iyo mvyutse ndasenga nkuko bisanzwe. Nubwo n'abandi muri mood byagerageza kungarukana. Yego. Yes. Twabonye yuko waje utuzaniye ya guitar yawe, you know, ndifuza ko ifata gato kugira uyu munsi tutangure tunezerewe kugira na show tuza kwiheza tunezerewe. Fata guitar gato.
urakunda kuvuza gitari sivyo? Yego. Urabikunda cyane? Cyane. Koma urashobora kubisigura ingene ubikunda? Bon, ndakunda kuvuza gitari kubera iyo ndiko ndaririmba selo nivyo n'urugezo ngeze ko kuri gitari ndiko ndarimba ndayivuza biranyuzutsa je ubwanje ndiyuzutsa nkumva ndanezerewe. Yego. Urashobora kumvugiriza gitari ukamvugiriza indirimbo ya gospel? Yego. Sure. Yego. Okay, urashobora kumvugiriza indirimbo ya profane? Bon, yego, nogerageza. Sure. Yego. Uyu munsi rero tuza kubona ibintu bidasanzwe guys hamwe na Alicia, ibintu bimeze neza. Babwire yuko tuza kubona ibintu biryoshye cyane bivuye kuri wewe. Mugume mukirikirana muraza kubibona. Kugira twugurure bien ndifuza yuko umvugiriza akaririmbo kamwe mu ndirimbo za Bob Marley, indirimbo One Love, you know, iyo ni surprise kuri wewe. Ndifuze uwimvugiriza kugira numve yuko ushoboye kuvuza guitar. Guys, mvugiriza One Love, ntuyiririmbe uyivuze gusa, s'il vous plaît. Nice kabisa, urakoze cyane. Reka rero tutangure rero ikiganiro cyacu. Urakoze kutugurira ikiganiro mu kutuvugiriza indirimbo sivyo? Yego. Ku muntu atamuzi Alicia n'umuntu ameze gute? Bon, Alicia n'umuntu asanze, yego, akunda abantu, akunda kuyaga, akunda abana nibyo, kandi nkunda gusenga. Urakunda gusenga cyane? Yego. N'uyuhe murongo ukunda cyane muri Bible? Bon, hariho proverbe igice cya mbere ku murongo w'indwi kugeza ku murongo wa 12. Udusomere gato imbwira iyo proverbe ingene ushobora mu Kirundi ariko. Onjamake havuga ngo ni kumvira abavyeyi, ni jambo ry'Imana ivuga ngo wumvire so na nyoko kuko ariho dukura umugisha. Ababishaka muzobirabe. Niba mukeneye kubona byinshi muzoharabe, hararyoshe cyane. Ego, dukuyemwo phone sivyo hamwe na chargeur, you know, ego hamwe n'amafaranga. Niki kindi kintu Alicia iyo avuye muhira agasanga ataca afise kuri we yumva atanezerewe from, umva atamahoro ufise? Bon. Ikintu nagenda ngasanga nagifise nkumva muri jewe ndijene. Bana na kim havuye mu ivyo nta kindi. Ama écouteur. Yego. Sama écouteur. Nguma numva ndijene kuko mba nibaza hariyo n'umuntu ashaka kuma telefone ngasanga mbaye oblige kuyakenera. Yego. Maze gushika umunsi ugasohoka ugasanga na écouteur office. Yeah. Bon, nenge muri anniversaire y'umugenzi. Kubera rero bose usanga bafise amatelefone nanje ndayifise kandi benshi usanga bafise ama-écouteurs mu matwi. Muri bisi muri kumwe usanga bose bafise écouteurs mu matwi umva birajenana. Ico gihe byarambabaje. Okay guys, uyu munsi muza kumenya byinshi kuri Alicia, muza kumenya utuntu mutari muzi, muza kumenya utuntu twinshi mutari muzi kuri Alicia, aho aza kubandanya tuvugiriza guitar, turyoherwa na guitar, maze tubandanya twumva ibibazo atkono twishyura ibibazo by'iwacu byo kuri Buja Hit TV, abazwa na Mr Captain Dollar Capital, the voice killer, yamaze kutubwira umurongo akunda cyane muri Bible, you know. Ego, ubu naho ndifuza kumbwira niki kintu cyotuma Alicia agirisha vu cyane? Ikintu cyotuma ngirisha vu cyane ugafuga bigakomera, hewe bigakomera nyine bigakomera. Ikintu cyotuma ngisha vu cyane niga umuntu yambeshe akambeshe ibintu bitari ivyo kandi mfise ukuri akabinyemeza ariko akabikora bizi, ivyo biranshavutse. Biramaze gushika umuntu akakubesha? Ego. Vya vrai cyane. Ikintu cyanyuma bakubesha kubabaje cyane? Navyo nibuka. Cyanyuma cyakubayeho? Navyo nibuka vraiment. Yego. Vya vrai?
Okay. Reka rero tubandanye na music yacu kuko uje kutwereka talent ya music, eka ndifuza kwanze kumvugiriza imwe mu ndirimbo tuje muri gospel ubu naho sivyo, tuje muri gospel ndifuze ko mumvugiriza indirimbo ya mbega basha indirimbo za gospel na zonzi guys sindazizi neza. Hari indirimbo yitwa ntacyo nzoba ni ya gospel, ego ndifuze ko wimvugiriza wongere kandi unayiririmbe ntacyo nzoba. Oui? Are you ready? Yeah. See. Reka ngerageze. Imiyagira sa nanje ngashikama kuko nzi ko ari unkingiye ntaco nzoba noneho kwamfumbatiye nizeye ntaco nzoba. Amen, amen. Ntaco nzoba, ntaco nzoba, arankunda, aranyitayeho. Ntaco nzoba, ntaco nzoba, arankunda, aranyitayeho. Nice. Ndagiye cyane. Merci beaucoup. Amashimisha ikomera amashi kwanza ko James micro. Okay. Guys, uyu munsi ni ibintu bidasanzwe kuri Burja Hit TV, uri kumwe na Mr Captain Dollar Capital mu kiganiro cyacu TikTok question. Uyu munsi ndashoboye kuzana umwigeme afite talent yo kuririmba no kuvuza guitar, aho tuza kumenya byinshi kuri we, aho tuza kumenya utuntu n'utundi. Iyo wibereye muhira kenshi ukunda gukora uduki uri muhira? Bon, ibikorwa byo muhira nabimaze babisigura nsigaje gufungura ntaryamye mba ndiko ndavuza guitar. Yego. Ibintu bishika ugateka muhira? Ego cyane. Teka ifungurwa. Nizi ifungurwa udakunda guteka na gatoyi? Ntakunda guteka ibiharage. Ibiharage. Kubera biteba. Nkunda ibintu neka sigura ngo mandiko ndabiveye amaka bihiye. Ikindi kikunezera cyane guteka ikakuryohera gose? Amafiriti. Yes, ego. Nibihe bintu bitatu turacari muhira ngaho sivyo? Nibihe bintu bitatu iyo ubibuze muri chambre yawe ufata amahoro office winjiye muri chambre yawe ugasanga nta bihari? Ninjiye muri chambre yanje mbanza kurabana mbika guitar. Cyane cyambere sanza tayiriyo no gwana. Icya kabiri sanza ta cupa ry'amazi rihari naho ne urumva ni danger. Icya gatatu bon bacongora tu gusa ivyo bibiri kenshi ndakunda kubi ndafise carnet yanje iyo ntayibonye ku mutwe w'igitanda canje nca nibaze yagiye kandi twoshwana sanze bayikuye banayibitse. Yego. Biramaze gushika ugashika ahantu bakakubaza imyaka office? Babwiye ko ufite imyaka ingahe? Hari kira navyo nibuka. Biramaze gushikaho ukabesha imyaka office tu bigashika tu ukavuga ati ugasanga wabesha imyaka office? Oya. Birashika? Oya nibirashikira nariyo. Acha blague ya reka blague abigeme turabazi. Sérieusement ntabwo birashika. Yego. N'umuhungu ameze gute afise ingeso za gute naho yuba afise inoti zingana gute ashobora kudraga udashobora kumwemerera? Ça dépend. Naho afise inoti zingana gute aje kudraga bivanye n'ingeso ziye udashobora kumwemerera? Nizihe ngeso? Umuhungu ashurashura. Yego. Ndamutinya cyane. Ndamutinya. Yego. Mutinya iki none? Oya umuntu ashurashura byumva nawe ntimwobana. Yego. Ikindi cyo nicambere ishaka bitatu. Bo adakijije idini. Adakijije gusa. Yego. Icya gatatu.
nibyo. ikindi kimwe cya gatatu from bose numva ikindi muga ibya mbere bibiri bikuru nibyo. Yego. Reka dufate break gatoya n'akandi karirimbo nifuze kumvugiriza kandi karirimbo show iwawe we wifuza we gusa mereka dusubire kuri profile akaririmbo ka kera basi ka kera kuri profile ariko tubandanye n'ibibazo byacu sivyo yego. Umutima wawe umuhe wose ukungana umenye kwa gukunda umurinde kubabara kunda ugukunda yo. Merci beaucoup. De rien. Why washimye kuririmba karirimbo? Bon, aka karirimbo gafise ingoma kubera ingoma za kera bizi zari ziryoshe. Rero naragakunda ijwi style y'indirimbo ukuntu nyene arabiromantize ukuntu ukumva indirimbo iraryoshe. Umva karanyispira nubu ndacagakunda. Kuvuza gitara byagutwaye umwanya ungana gute kugira ushobore kukimenya? Bon gitara sindayimenya neza ariko umwanya maze ndiko ndayiga kubera ko naragerageje nkaza ndigana abandi ndose nk'umugenzi azi note agambwira ati mane yakoro kweri yo gutoka nanje ngace mvuga ati wow ngaca ndayigana nkayivuza ndumva biraryoshe ko nanje nubwo navuze ivyo ntazi numva ndiko ndaryoherwa abantu bose bakantwenga mugabo unya omwe ndashaka ku exprima urabibona nawe hagati yo kuririmba no kuvuza gitara niki ubona yuko uri fort muri ivyo bibiri? Bon ni kuririmba tugarutse mu ma TikTok question iwacu urafise abagenzi? Yego. Abagenzi mugendana mugatera inkuru? Ni izihe ngeso umugenzi wawe wo hafi ubonye ariko arakora umubonye ariko arazikora zikubabaza sana ku mutima? Bon sinkunda kumona ikarashwana mwibarabara hari abantu usanga afise ingeso mwibarabara ugasanga umuntu niyo mushwanira ni ubwo nyene afise ishavuri iri hafi sindayimukunda koko ntimubera. Ndabona yuko uri umwigeme akuze. Yego. Encore wiga muri university? Sivyo? Ni kihe kintu cyotuma wewe urira mu rukundo? Bondira musozi kundo ukababara bikakurenga mu buryo bw'umunezero canke ukababara ukarira tukababara? sino nivyo abayankoreye bimbabaza. Ni gihe no mubona bari mu bindi n'undi mukobwa. Yego. Donc yanciye inyuma. Abana bo mu mujyi bakunda kubyita gute? Kuvanze. Yamvanze. Yes guys. Oh my god. Eka tugaruke kandi kuri talent yawe ya guitar eka no kuririmba. Abavyeyi bavyakira gute muhira ibintu byo kuririmba? Burya nibo babibona nk'umengo ibintu by'ubusanisani bavyakira gute? Bon oya nabona nk'ubusanisani kuko papa wanje no mu musicien arakunda kuririmba kandi arakunda kuvuza guitar. Niyo mpamvu ahubwo araryoherwa cyane yabonye hiyongeye kutundi tunotion iyindi ndose utundi tu experience dukeya biramunezera. Urumva ntibambuza barabinezererwa ariko gusa bamanura kubishira mu mwanya gusa nkatandukanye umwanya w'ishure n'umwanya wo gukora ibijanye n'ingabire yanje. Yego. Yes, eka turifuze kusubira kandi ufata guitar hamwe ndafise ikindi kibazo no kukubaza. Ni kibazo kimeze neza kiryoshe gose eka ndifuze kuza kukinyishura inyuma y'indi ndirimbo ugomba utuvugirize. Ndifuze kumvugiriza indirimbo guys atuvugiriza indirimbo ya gute abakunzi nuko muradukurikirana muri kano kanya ndifuze ko namwe mugira kuri comment indirimbo bifuza ko atuvugiriza. Apari wanje ndifuza gutora indirimbo tuje muri gospel kuko
twahegeye muri Profine indirimbo y'abanyarwanda yoyo nifuze yuko umvugiriza tu ntuyiririmbe uyivuze gusa ni indirimbo y'abanyarwanda ndayibaga izina yeri yose basibifuza buri munsi cyangwa buri munsi y'abanyarwanda ya gospel kangerageze kuririmba uririmbe na buke encore urakoze cyane uriko twenge ndikunda twenga kubera ko ndi ama surprise menshi kandi gusa ni bon yes eka guys uyu munsi tugira turangiza ikiganiro cyacu tukirangiriza hano nyene guys tuzosubira kandi kumutumira another day ariko turifuza yuko uja muri commentaire wotubwira ivyo ubonye eka uyu mwigeme arakeneye support yiwawe wewe wowe uri hanze y'igihugu eka na wewe wowe uri hano nyene mu gihugu cyacu cy'u Burundi arakeneye support yawe kuri talent yiwe ukaba ugomba kumubwira ati experience yawe ndayibona ariko ndifuza kukwigisha ibirutiriza ngaha onye ndumva hari amanota udashoboye ndifuza kwigisha buge hari amanota ari ubwoko bungahe amanote ni menshi hari ngoma balene bunja basanda yikubwiye gute amanota bon amazina yayo bafata bon ukuntu bafata amakoro haro do re mi fa sol la si do majere mineur amaseti amabare ni kufata bale bale nibo bafata mwayo manota nyene ni urugezo ngezako nivyo maze kumva no kumenya. Yes guys, ivyo nivyo maze kumva, ivyo nivyo maze kumenya. Wifuza yuko wo muha support mu vyo akora guys, urahawe akanya urashobora kumurondera hanyene kuri Buja Hit TV, urashobora kwandika muri commentaire nimba ukeneye kumuha support, turashobora kuguha ukuntu ushobora kumuronka guys. Eka ni Alicia nifuza kumenya mbega ni izihe ngeso nibihe bintu hora ukora nyumvirize neza nibihe bintu hora ukora mu mibereho yawe ya misi yose udashobora guheba naho gira mariage bon muri mu ngeso zanje ibintu mpora nkora bon ibintu mpora nkora nashobora guheba ndafyinata mugapana gufyina umwanya wari wose mu mwanya wo kandi ndakina cyane n'abana bose ishaka kubiheba niyo n'umama ndumva uko ndabikura mu buryo bwo mesi ishobora kubiheba kandi icya gatatu mfise inkuru nyinshi muge sinzi ko nawe mama bizohita bigahera kuko mfise inkuru nyinshi umwanya wari wose ndagutera blague yego gatera blague umuntu muri kumwe kaneze mu boyfriend wa karyohe navyo ni bo yes umuntu agusohokanye out Alicia you know nibihe bintu agukoreye byo kunezera cyane umuntu agusohokanye out sohokanye mu kabare ari hose asohokanye mu kabare wewe bose nkunda kabare vraiment byo rimwe rimwe gafata kamwe tubiri yego turagutemba neza dukanye cyangwa dushyushye dukanye tukuneze urambiye we yego nivyo kunonera ijwi bon si kenshi
hariho umwanya bivanye nuko mpereza gukora travail nshobora kumva nkumva agakanya nkakanya muga bivana nuko nkora muri gym. iyo wumva zakuduze cyane zagufashe nibe bisa nkunda gukora wibuka ukumbaza inzoga ukumbaza isoje nanzoganya zikora inzoga ukunda udukanya. Okay, umuntu ashaka gusora out nibe bintu agukoreye byo kunezera cyane. Nasokanye bo ibyo byonyene biraryoshe ari nza byumvira ndumva bo byanezera bo sinzi bivana n'umuntu simbone novuga gusa bivana n'umuntu n'ibyo ashoboye shaka kunezerwa n'ibyo umuntu abantu bose bafite urugezo rumwe rero urugezo rwiwe hageza birashaka kunezeza mugase ushaka kubidondagura ngo n'ibyo uko nta ari abona bandenganije. Niki kintu abarundi batazi wifuza yuko abarundi bomenya kuri Alicia we ikintu abarundi batazi kuri jewe ikintu abarundi batazi umenya kuri jewe tu simbona icyo menya kuri jewe ko byinshi ko barabiraba ikindi no kongeza ko n'ibyaha ko barabimenya ibindi byinshi ko barabimenya ibyo no kongeza ko n'ibyaha ibintu bishasha wo dufitiye nimba ufise akaririmbo umaze kuririmba nimba ibyo voilà rero icyo nabamenyesha abarundi benshi bankurikirana bose jewe igikorwa cyanjye cya mbere kiri traite igeze kuri 20% ndibaza mu misi mikenya mu misi mikenya bazovyumva kandi ndabasavye bazanshigikire cyane kuko support y'abantu nikene kugira umuntu akure atera imbere dufashanje twese biragenda kumwe. Yego nizi support kenera ku barundi we wifuza yuko bagusupportinga gute? Bo ikintu no kenera kugira ngo basupportinge ni kumfasha bakankurikirana kugira ngo banterere ivyumviro bizima nimba raho nagenze nabi bakambwira ati la fille gira uku bigenza uku urabibona nawe bakambwira nyene bakamama ide bakantera intege nyene nivyo nyene ababishoboye bakansengera. Umuntu ariko aragukirana muri kana kanya yo gutora gute kuri réseaux sociaux ukuntu yashobora kugutora kugira ashobore kuguha ama ide cyangwa guha support? Ukeneye kuntora ubu Facebook yanje nitwa Ange Alicia entre parenthèses arakaza. Yego ni yo Facebook yanje, Instagram nayo ni arakaza, hama YouTube ni Ange Arinesi arakaza. Yego wari umaze gukora interview? Oya umyefa kwa capitaine. Yego Yes guys, turabashimiye gose abantu mwari ko muradukurikirana yari Mr Capitaine de la Capital. Uramvugiriza kantu gatoyi kugira ashobore gusezera. Yego mvugiriza kantu nyene Yes guys, twagi tangura. Yes guys, turashimiye gose abantu mwari ko muradukurikirana yari Mr Capitaine de la Capital, the voice killer kuri microphone ya Buja Hit TV. Benshi baratubaza ati ngo Beni ari hehe, Beni yagiye he? Beni aracyari hano nyene, ariko Beni ariko aragerageza kuduza experience mu kazi kiwe ka journalisme. Beni ariko dutegurira byinshi bizoza birenze aho uzobibona hano nyene kuri Buja Hit TV. Ntaharaja guys, yes, ni Mr Capitaine de la Capital, the voice killer. Nyuma ya kamera ni CK Professional. Yes, mukurangiza ikiganiro ciwacu uyu munsi tugomba tukirangize ku mudiho mwiza wa guitar. Turabakunda cyane guys, ndabakunda gose yo, ndabakunda gose. Bye bye, ciao guys, tuvugirize kugira turangize ikiganiro. Warukundo we ya maraso yiwe gabunu ganzanye mu rugo. Amen.